muri komine ya Ngozi abarangura amavoka bayegeraniza yitwa Inyaruntanta bakazishira kandi ku masanganzira y'amabarabara ija Gitega n'ija mu gisagara ca Ngozi uciye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aho hose abarimyi canke abarangura amavoka mu mitumba bazishora bene kuzirangura batanga amafaranga adashika 100 ku mufuko w'ibiri 1,000 kandi mbere yo kuzipakira babanza kuzisorera izitameze neza bakazikuramwo. Abadandaza bazikuye mu makomine y'intara yahora ari ya Ngozi bazijana hitwa Murama muri komine ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza aho bazinjiza muri Tanzania bazegeraniriza. Akajagari kibonekeza iyo abitwa abakomisiyonere bagiye kurangura ayo mavoka kuko umurimyi bamuha intica nikize kandi bagapfa aho baziranguye naho bazishora. Mu itangazo buramatari w'intara ya Butanyerera yasohoye kwa 12 Ruhuhuma 2026 yabujije ivyo kudandaza amavoka mu kajagari kandi niyo isango yo kwa 15 Ntwarante 2026 uzoshikira abanyagihugu kurangura amavoka azoba afise uruhusha ruzotangwa n'abategetsi. Nubwo biruko abarimyi n'abadandaza bavuga ko umwimbu uri kurapfa ubusa kuko muri ico kiringo ari ibiti vyamye ubu amavoka akaba yikorora ava ku biti.